inzi nakumvise jewe ko kwa bariko baravuga hari umuntu yadaratwenga musinzi na oya navyumvise moko nukuri yari jewe wari wavyanditse muri commentaire ngo yariko yumviriza kuri X aza kuvuga ngo nimpagarike kuza ndatwenga nivyo urazi ikintu namwishuye gajya nkamugaye namubare ati nukuri ino kirya kiganiro cariko kiraja ku mbuga zose za RPA cari en direct kuri YouTube cariho ndibaza no kuri Facebook ndibaza ko cari henshi no kuri Zoom bariko barakurikira umuntu son yaronse ayikuye kwa Ndondeza nivyo hari aho vyashitse vraiment nkasanga natwenze ariko ndaza gusigura ivyagiye bintwenza mu bibazo hari ibibazo vyagiye bintwenza pe kandi amamikro urumva yari yuguruye ngira ngo mwagiye muranyumva uranyihanganira ariko je nta wundi numvise yariko aratwenga mu kiganiro ivyo vy'agashinyaguro sinavyumvise mu bantu bari kuri Zoom ntihagire uhava yibaza ko vyoba vyavuye kuri ngira wavyumvise ko reka urukurikira live aha nyene ku ma platform yanje ego navyumvise kuri platforme yawe ofite nciye mbona igituma c'est-à-dire agatwengo kaza selon ugira intervenir urumva kubera ama micro yari yuguruye urumva ikiganiro nagikoresheje mfise donc micro zibiri kuko cyari kuri TikTok cyari no kuri X en même temps yari kuri streaming kuri ordinateur birashobora kuba vyagenda biracamwo nka twenga ariko ntimwari ko mwumva umuntu ava mu kiganiro cyo muri RPA ahubwo nanifashe pe kugira ngo simpave ntwenga cyane mugabo ko ntashobora kumyutinga micro urumva nukuri hari ibintu vyagiye bintwenza pe turabigaruka ko turabiyaga okay ndavyumvise rero ndavyumvise ni sawa vraiment nta problème je nariko ndavuga gusa uko nabibonye uko navyumvise asho ni iki ego yari jewe pe hari ibibazo bimwe vyagiye bintwenza reka ntiturinde turajana kure reka ndabivuga urumva je ndaraba abarundi bari hanze y'igihugu bomowe na Sende David siko nkumva umenga haraje umukuru wa Rede Tabara siko aje kubaza aje kwishura ibibazo siko avuge banumva umenga je nk'umurundi mba muri Rede Tabara canke ntaba muri Rede Tabara siko focus yoba gutahura eske uyo ni waje arafise inguvu canke twomufasha iki akeneye iki canke wewe agomba gushika kukivugira tumushigikire kuko je nshaka gutaha nk'umurundi siko mugabo haraho numva hariho ibibazo je mpora numva vy'abarundi babaza ukamengo somehow bagomba kwigisha abarundi yuko Rede Tabara atari nziza yuko ifise ibintu bibi bifise wumva kugira ngo bigisha abarundi bayigaye audio yukubaza yuko abo barundi bakoresha energy nk'iyo oye kugira ngo bigishe ingene Rede Tabara ari mba numva umengo no babaza ati mufise energy ntiri renouvelable kuko imutayikoresha kugira ngo mushinge ikindi kintu kimeze nka Rede Tabara siko kuko mugomba gukoresha umwanya mugwanya Rede Tabara siko uraje ari mu kiganiro ni umukuru wa Rede Tabara ni ngabo ari ku rugamba ariko aravugira ashobora kubaha amakuru urumva ufise opportunité yo kumubaza yo kumwumviriza ariko uca ukoresha umwanya kugira ngo wigishe abarundi yuko nta kigenda ahubwo ariko arabesha reka nze kuvuga ariko arabesha none ivyo bigize bica bituma uburundi bubohoka gute ko arico kibazo je nama ndiko ndabaza imisi yose iyo uri muri spirit yo kugwanya Rede Tabara nawe uri hanze uca wibaza ko bica vyaaccelera ingene uburundi bubohoka uca wibaza yuko kuko udakoresha izo energy kugira ngo wubake ikindi okay Rede Tabara nimba wayasi nta uzokubarira ngo yikunde ku nguvu siko nimba wewe wishizemwo ati ntibaho d'accord ntibaho baho rero nk'umuntu azi ko Rede Tabara idahari siko wewe ucugira ubutwari ucuhaguruka uhagurukana n'abandi ati ngo tugende gutabara igihugu c'u Burundi kuko ivyo ari byo byose uri hanze y'igihugu
ariko umuntu aba akoresha energy yiwe kugira ngo yigishe abarundi ngo Leta itabara n'imbi, Leta itabara n'imbi, igira iki. Mba numva nkavuga ati ugomba gushika kuki exactement? Uracereza urugamba, umuntu akubariye ko ushereza urugamba uca ubifata nk'igitutsi canke uca ubifata uratahura ko tuba turiko tukubarira ati nimba Leta itabara izoca muri sud ukabona iriko ikora nabi kuko utubaka ibindi hama wowe uzoca muri nord. Inzira yo gutabara Uburundi nta nzira nimwe uri hanze y'Uburundi yo gutabara igihugu c'Uburundi ica mu kugomba gucafuza Leta itabara, kuko Leta itabara siyifukamye mu nda igihugu c'Uburundi. Nta nzira nimwe ica kusambura Leta itabara ugiye kubohora Uburundi, kuko ica mbere na mbere Leta itabara ntiyatwaye abarundi bose. Urumva ushobora kugenda ukigisha abandi ukavuga uti ndagiye ndabigishije ibindi vyiyumviro bishasha hanyuma turagiye kubohora. Simpaka ugende kurondera abari muri Leta itabara ngo ugende kubabesha ibinebe, canke ugende kurondera abagomba kuyishigikira ngo ugende kubabesha ibinebe, kuko abarundi bamaze kuvuga ati twe tugiye n'umuheto, tugomba gutabara n'umuheto. Suko ari bose, ntibaraba bose, none ko kudafata abandi kuko ukoresha umwanya. Je abantu nkabo n'ukuri babe batahura, barantwenza hahandi bavuga ati rire jaune. Urumva uratwenga udatwenze ukavuga ati uri mu maki, wewe uri umumenyesha makuru kuryaye bayaga bivuze, uri umumenyesha makuru. None umumenyesha makuru ni waza avuga ngo baravuga ngo twumva ngo nagira ni wewe uteza guhaguruka ukagenda ukabitohoza. Wewe wari umumenyesha makuru, ugenda kuri terrain, ugenda ubaze ati ugira enquête yawe ucugaruka uvuga ati ngaya makuru mfitiye ivyemezo ngo kuko bimeze. Uri umumenyesha makuru nturi muri position yo kuvuga ngo je numva ngo bavuga ngo uri mu busutwa. Uri mu busutwa nturi gukora urugamba, nturi gukora akazi k'umumenyesha makuru. I'm very sorry, nico gituma hari ibibazo nagenda numva ndatwenze, nkumva ati mbega aba bantu ndondeza mangetengete. Reka twakire I Rastafari. Mbega ni Rastafari niko nibajije ko ariko kibandari. Ngira yabitubariye kanze mvuga I turi kumwe. Tuko pamoja ndondeza. Karibu cyane. Merci beaucoup, ndagushimiye. Kukigoro. Wewe nabonye kuri live? Ni jewe. Okay. Ngaho rero tubarire nawe aha turi muri after party, utubarira ati ikiganiro cakugendeye gute canke inyishu ikibazo wabajije waronse inyishu byagenze bite? Urakoze cyane. Icyambere cyo nahera ko no gushimira RPA muri rusangi nk'iradio y'ijwi ry'abanyagihugu uko biri kose yagerageje kubigerageza kuvyerekana ko ari ijwi ry'abanyagihugu, kubera ko of course ikibazo bibajije nanjye nacibaza nkavuga ngo it's been long, habaye igihe kirekire iradio nk'iyi twamenye kubw'ubutwari, twamenye ku bikorwa yagiye ikora. Sintahura ingene hoba havugwa abantu bishize hamwe kugira ngo batabare igihugu ariko bakaba bataraha platform, ariko uko biri kose nta yandi majambo ari burengeho nuko RPA yabashije kuvyishura. Ikindi ndi buvuge ni ndashima cyane professionalism ya Ines Gakiza, no munyamakuru vraiment uri kuraraba uburyo abaza ibibazo, uburyo ayo buri kiganiro ubona ko nyene afise professionalism iteye ubwoba yo kugwego rwo hejuru. Uburyo abaza ibibazo ni ibintu vraiment je nashimye cyane mu kiganiro, kuko mbere na mbere abantu babaza ibibazo mu buryo bubiri. Hari umuntu abaza ikibazo ashaka kumenya, hari n'ubaza ikibazo ashaka kumuha inyishu afise muri we. Ubwo ngo yagiye kukubaza ico kibazo rero ashaka kumuha inyishu we yifisemwo, abafise ukuntu akikubaza mu buryo buri critique, kubera ko wowe ntaga bakubajiye kugira ngo mutahuze, abakubajiye kugira ngo mubwire ivyo ashaka kumva canke ivyo asanzwe yumva. So rero ico kintu nabonye Ines atari umwe mu banyamakuru bagira ico kintu, niyo mpamvu ndamushimira cyane. Hanyuma ngira mu nkundiye nogaruka gatoya, hari umuntu muri commentaire yashizemo ikibazo aravuga ngo twebwe ngo je ndi umurundi w'impunzi ngo mba mahama, ngo nimureke gutuka ngo Bobo Rugurika, ngo ivyo yavuze nivyo, ngo hari abantu benshi ngo abana bacu abajene bacu ngo bamaze gupfira muri Leta itabara, ngo cyane bavuye mu nkambi ya Mahamba. Bo nuko sindamuzi, ariko
ico noshaka kuvuga kuri kira kintu je nk'umuntu aba mu nkambi ya Mahama kandi ntayimazemo igihe gito kuko nayishitsemwo 2016 yego nayishitsemo ndi umwana ariko nubwo nari umwana yegera hafi abakuru ndetse n'abavyeyi bakabasha kumbwira nubwo nawe umwana ico gihe namenye vyinshi hanyuma ndanakuze mbona vyinshi uko biri kose iyo nkambi ntayibamwo wenyene kandi sinibaza ko ari we wenyene yavyaye abo bana avuga bapfirayo ariko uburyo Red Tabara iza mu nkambi ya Mahama no mu zindi nkambi sini ya Mahama gusa bifise structure n'abayaga yabivuze bifise uko bigenda bifise uko bikogwa nkeka ko abenshi hano baranabizi hari n'ibintu biza rutudumbi tugiye gukora bino bakaza bakarokrita ariko recruitment Red Tabara mu nkambi ubwo je ndavuga mu nkambi mbamwo ifise ubugikorwa kandi buri professionnel ata muntu wari wese ashobora kuza atamwe urudubi birashoboka ko mu ntango kuko intango yamigora buri gihe byagorana hakamwo utubaza ariko novuga yuko nko kuva 2010 nko kuva nka 2017 gukomeza nashimye cyane uburyo Red Tabara yubatse structure yayo y'imikorere yabo ubwo ndavuga recruitment ndavuga n'ibindi byose icya kabiri nobwira uwo muntu nibaza ko muri commentaire nta muntu yigeze atuka Bobo Rugurika ahubwo gusa benshi bamubwira kuko nawe bamusubiza bigendeye ku buryo nawe yabajije so rero sinibaza ko bamutuse nta n'uwamwubahutse ico yacibesheho icy'ingenzi rero ndi bugarukeho ni nyishu bayaga yagiye atanga icambere cyo je bayaga yantangaje mu byukuri je numvise asubiza nk'umuntu w'umudiplomate kuko ubwenge ashiramo mu gusubiza buratangaje nyene ubundi ntago nahinde bikeka ku muntu w'umusirikare ko abasha gutsinda ishavu koko vraiment hari ibibazo babiteranye ishavu kumva ikibazo umuntu abajije umuntu uri mukura iki kibazo abajije kumva ni kibazo cy'amafuti kitagira umurongo kitagira ubwenge ariko ukumva nyene yakishije bugufi ubugwa neza bwinshi aragisubije nta nikibazo nabikunze cyane icy'ingenzi rero gihari niki icambere nibaza ko kano ariko kanya hari ibintu nibaza ko nk'abarundi twifuza kongera kubona igihugu cyacu tugomba kubanza gukura mu mutwe cyambere mu gihe niba dushaka gushika ku bintu icambere sinumva umurundi kano kanya gihagaze hano ayumva ngo Red Tabara n'igihuha uwo vraiment menya ahubwo niwe gihuha cy'umurundi uko biri kose ico kintu nibaza ko ico cyo twobanza tukagikura mu mutwe kuba gifise niba waracigeze sava birashoboka akaba hari impamvu ariko nibaza ko impamvu zigaragaza ko ico kintu dakwiye kucibaza ari nyinshi cyane kandi zihari ico ni cyambere icya kabiri nabivuze nibaza ko nigeze kubivuga muri space ya Reynod iheruka niba ntayivuze sinibuka neza ariko naravuze ngo icambere kuva nabaho jewe hano muri commentaire hari abantu bakuru bandusha imyaka baraza kubitubwira umuntu yo bazi kirobere cyatanguriye muhira aze kugishira muri commentaire akitubwira na cyane ahere kubiri hafi tuzi twese mu karere byagiye bitangura aze kubishira muri commentaire tubashe kubibona sinumva ingene umuntu ashobora kuza akabaza ngo ko muri Kongo ngo mugwanira abaturage ba Kongo ariko ivyo sintaho ingene bazi ikibazo nk'ico ufise imyaka iri hejuru ya 20 canke 30 birantangaza cyane uramutse urimwe do 18 canke 15 ariko na 15 y'iki gihe hari internet vraiment ivyo ugomba kubiza canke warize na histoire ico kirantangaza icambere nta kirobe gitangira muhira na iyo space naho nayivuze ica kabiri ntabwo kubohora igihugu gutabara igihugu bishingiye ku mwanya bikoregwa no kubohora igihugu gutabara igihugu biba bishingiye ku ntego ufise ivyo uzokigeza ico gihugu none kibohora n'inzira zose ushobora kuzoca mugira ngo kibo ntago bigenwa n'umwanya ntago ari mariage uvuga ngo kuri 30 ntaba ndarongora ndumukobwa nshobora kutazovyara uko siko bimeze ko siko igihugu kigenda igihugu gishingiye ku kwitegura kukugira mu mutwe hafise vision hanyuma ugafatirana amahigo kuko igihe kiyaguhaye cyangwa se igihe kigeze umuntu ashobora kuzana akavuga ngo mumaze imyaka 15 mu vy'ukuri imyaka 15 wori kuravuga ngo bamaze ukumva ngo nta kintu barakora donc uri mu kintu cyo kuvuga ngo
bakabaye barabigize vuba suko nabo batavyifuje twese tugihunga twumva ko bikunze ko mu ndwi imwe twoba dusubiye mu gihugu cacu ariko siko bose byagenze ahubwo bakaba ari kwibaza iyo myaka 15 ibagezeho bakiri aho batanguriye niba batakira aho batanguriye kubera ko ufise ikibazo c'imyaka iheze kandi ubona ko hari aho bavuye naho bageze kubera ko ufise ikibazo kuvuga ko nyene uri gusamaza abantu uri no nyene waje muri ba bantu babazi bazo bafise inyishu bashaka guhabwa muri bo ico ni cyambere icya kabiri urugamba rwa FPR hana benshi bararuza abandi baragwize ubona sanga hano hari n'abarundi barugwanyemo urugamba rwa NRM muri ya Museveni muri Uganda baragwize urugamba rwa SLS yo muri South Sudan ibona ubwigenge muraruzi nta rugamba na rumwe rwigera rugendera ku myaka iyo rugendera ku myaka ntago FPR yayifuje kumara imyaka 30 mwishamba NRM ntiyifuje kumara imyaka 40 mwishamba nta numwe yavyifuje ariko buri munsi uko bukeye uko bwije barakoze biyungura inguvu bigishanya bamenya intego bafise bamenya nuko bazubaka igihugu bakigezemmo hanyuma igihe kigeze bafatirana amahirwe barabikora nta kindi umuntu rero ari kuza hano gusamaza ameze 15 umaze 15 nta kintu muri gukora no gusamaza gusa nta kindi ikindi ndi bugarukeho nashimye uburyo bayagabaye honnête ku bibazo yabajijwe akavyishura kabisa atabubeshi burimwo atanu guca ku ruhande aho novuga ko ari nk'ikibazo bamubaje ati mwigeze kugwana n'abagwanyi ba Forebu aravuga ati ivyo vyigeze kubaho vyabayeho na kera ariko byarakosowe byaratubabaje ntivyari bikwiye kuko twese dusanga iyo mwansi byari biteye isoni ariko byarakosowe ubu biri ku murongo muzima ejo hashobora ko no kuba nejo bishobora no kuba no mukanya hari umuntu ari buze kugurura space canke iyindi platform akoreshe we aze arenge ku nyishuba yagaduhaye yumvikana icambere atabujyajya burimwo atani ikintu cyo kubesha kirimo cyatari ariko aze yugure space atangure ayovye abandi barundi we interprete inyishu yatanze mu yindi sense kandi we yaduhaye inyishu y'ukuri inagaragara aho biri ntivyari bimunaniye kuvuga ko batigeze bagwana ntivyari bimunaniye kuvuga ati twe ntitugeze tugwana niba twaragwanye ikimenyetso mu gifise kirihe ariko araba honnête arabivuga so nibaza ko ntibiri ngomba ko dutega amatwi abandi bari buze kudusamaza nibaza ko ivyo bitari ngombwa ikindi yavuze kuri strategy zo guterera wabajije kuri strategy zo guterera jewe nzi abantu baterera rede tabara amaso ku yandi jewe ku giti cyanjye nzi n'abamaze kugenda bakishikira aho iri ari abantu basanzwe cyane b'impunzi baraho basanzwe cyane gose agafata itike yiwe akagenda akabasanga aho bari niba hari abo bavugana yemerewe n'amategeko bakavugana hanyuma akagaruka ubwo nabayaga nibaza ko yavuze ati cyo kibazo ni cyambere ndacumvise nibaza ko bitari bikwiye ko arunda azoza agafatiraho akabasha kubayovya ikindi ndi buhereze ko ariko turaganira hari umuntu yavuze ko ari kwandika igitabo je ne sais pas ibintu yavuze ubushakashatsi sinavyumvise neza ariko yavuze ku by'igicwa gisiga n'undi muntu yavuze ntumvise nagenda abwira ko uyu munsi abantu ndakoresha example y'u Rwanda kuko ndarubamwo maze kumenya byinshi nagiye nkumenyesha ko uyu munsi abantu bagwanya ubutegetsi bwa FPR bagwanya Kagame bagwanya inkotanyi barakubwira ko Rwigema David Bayingana Chris Bunyenyezi Intare Batinya abo ndi kubabwira n'abantu b'abagenerale bari mu nkotanyi bari bakomeye cyane ariko iyo bari kugwanya FPR baraza bakazana propaganda ivuga ngo Kagame yarabishe ngo kugira ngo atware donc kuza kuvuga ngo uyu muntu mwamwishe kubera ibiki umuntu hariya bari ntago ari mu rusengero nta nubwo bagiye ku mazi ni mu rugamba umuntu gupfa ni ibintu bisanzwe cyane nta n'ikintu kirenze kinarimo ariko gusa umuntu ejo zokwicwa n'inkorora bace baza bavuge ko Rede Tabara yamwishe ndetse banarenzeho bavuge ko yamwishe kubera ko ari umutusi canke yamwishe kubera ko ari umuhutu ejo bazoza babivuge hano niko bimeze donc iki gihe rero twari tugezemo nibaza ko
ubu je singishaka kuvuga ku bantu bakiri mu bintu vyo gusamaza no kugira gute, ahubwo je ndavuga ku bantu bamaze gutahura. Ntivyari bikwiye ko tugiha amatwi na attention abo bantu. Uvuga ngo ubu guha attention abo bantu bakora ivyo bintu, ikosa sinzoribona kuwa bitanguje, ahubwo nzoribona ku muntu we yamaze gutahura. Nico cari cingenzi kano kanya ko sibiri ngombwa ko duha attention abo bantu bakidusamaza. Uruhare twe tugomba gukora rurahari. Icyo ngomba kuvuga nohereza ko mu rugamba rwo kubohora igihugu hariho abagwana bafashe umuheto, hari abagwana mu vyiyumviro baterera ivyiyumviro, abagwana mu guterera financially, hari abagwana baterere mu bundi buryo, hari n'abubaka iyo igihugu kimaze gufatwa kimaze kubohorwa, hari n'abaza kubaka. Abo bose rero bose bahuriye ku kintu kimwe nico kiba kibahuza, niki ufise mu mutwe wawe. Mu mutwe wawe ufiseho positive mind. Mu mutwe wawe ntago gifiseho ko intwaro y'abahuta ari mbi, ariyo intwaro y'abatutsi ariyo nishoboka. Ivyo ntago bikikurimwo, nta macakubiri ugifise muri wowe, yaba ay'amazuru badushizemo, yaba n'ay'intara. Ivyo vyose nivyo bihuza abo bantu bose mvuze, baba abagwana bafashe inkoho, baba abagwana baterereye, baba abazokubaka mu gihe urugamba ruheze. Abo bose bahuzwa n'ikintu kimwe, ni iki ufise mu mutwe wawe. Mu mutwe wawe uri kuhategura gute? Ufise positive mind. Ico nico kintu twese kiba kigomba kuduhuza, kandi kugira ngo ushike kuri ico kintu nuko ugomba kuba ubwenge bwawe bukora cyane, ukabasha kwinterpreta ibintu mu buryo bwiza butaremwe amarangamutima, kandi butanashingiye no ku kintu na kimwe, ahubwo gusa bushingiye ku kuri. Hanyuma noheza kano kanya ndababwira ngo tugire igihugu, ukuri n'ubuntu biturange aho turi hose. Murakoze, ngira ngo turi kumwe turazakomeza kuganira. Ego tucitangire, urakoze gose I&I, n'ukuri urabisiguye neza ibitari bike. Nagira muriko muranyumva? Nariko mvuga mikro yugaye, muranyihanganira. Nariko mvuga nti ndamushimiye I&I, nakubariye nti tucitangire n'ukuri, kuko waruvuze. Ntimunyumva n'ubu? Hari ikibazo co kunyumva? Ubu turakumva. None ko bariko baracurika urutoke? Okay. Ego, ndabona mikro iza kugorana. Akamuna yagarutse. Akamuna, karibu, nawe ufata ikiganiro. Ko washitse na Ntwari Mathias nabarungikiye co-host, sinzi ko muriko murayibona. Akamuna, uriko urayibona? Akamuna, ntabwo ndiko ndayibona, ndabona gusa ko ndi speaker, ariko co-host sindayibona. Ntwari Mathias, hari application ya co-host ubona? Niko ndayibona, mbwa rero ngiye simbona aho nemereza, ntibikunda ko nemera. Kandi wari umaze guco-hosting? Oya. Ubundi ugize umanuye ku gapaje wateza kubonaho, reka ndayirungike gutya kandi urayibona. Ndayibona mbwa aho kwemeza, aho no kugira nemeze niho ntabona. Nta iyo page ntiza, haraza nyene page iri hano nsoma ko ibintu mbwa simbona ko umanuye ntaho ubona iyo option. Okay. Nacuje ndaza kuzancungana n'abariko n'abagize amademand kugira ngo nshobore kubaduza, ariko ngira ndababise gatoyi, wewe na Akamuna mukomeze ikiganiro. Sawa, ndibaza Akamuna ari ngaha aramfasha. Ego, sawa. Tugire igihugu Akamuna.
yego tucitangire tugihe amaboko yego. Mm. Urakoze nawe ndondeza, urakoze no muri uyu mwanya uba wabayeho kugira ngo abantu bahurire mu kigo baganire uko urubanza rwagenze. A&I atanze yagerageje kuvuga ivyumviro vyegeranije ku vyavuzwe, amaorientation, uko inyishu zatanzwe n'ibindi ariko uko biri kose hari impamvu ituma ibibazo biba biriko birabazwa bitagoye, bidasaba yuko umuntu ashiramwo kwiyumvira kwa cane kugira ngo atange inyishu nk'uko Bayaga yabikoze. Ubwa mbere nuko nta kintu kinyegejwe muri politiki ya Rede Tabara, nta kintu na kimwe kinyegejwe. Nukuri tugerageza guca hirya no hino kugira ngo ukukuri kwabuze mu gihugu, amategeko yabuze mu gihugu, ducane itara twerekane ukuntu uwo muco wokwira mu gihugu cacu, kuko twabonye ko ari wo mwambaro ubereye abarundi bose. Niwo mwambaro twabuze kandi niwo mwambaro wotubera. Rero ukuri kwa politike yacu. Hama ikindi naco kigira kabiri nuko iyo myaka tumaze, nuko baba bariko baravuga ngo muyimaze ataco mukoze, ariko ababivuga ni babandi nyene baba bafise ibindi bintu mu mitwe yabo. Abo nabo kubera politike yacu ntitubita basi bacu kuko hari umugani w'ikirundi baca ngo iminsi ikoningwe. Hariho abo twabonye babayeho bameze uko, bamwe twita ba Kabizi na ba Misheri n'abandi, ariko hari abatanguye bagwanya Rede Tabara, ariko twagiye turabona uko iminsi ihera bongera kugaruka, bavura canke bigaya bivuma, hama bakongera bakinjira mu muryango. Rero n'ababa bariko baravuga ivyo nuko tuzi yuko mu gihe runaka iminsi izoduha ayandi makuru atandukanye nayo tuba turiko turumva ku minwa yaba na bariya ku bijanye n'urugamba rwa Rede Tabara. Ikindi kigira gatatu nuko twamaze mu rugamba rwo kubohora igihugu, habaho imigwi nk'itatu canke ine. Harabaho umugwi urimira imbere uvuga uti ibi bintu ntibikabe, uwo uvuga uti mu gihe gitoya gishoboka ariko bikozwe neza turashaka yuko ibi bintu biba vyamaze guhinduka. Hakabaho n'abandi bavumagura ataco bariko barakora, bavumagura bakavuga ati barya ntaco bashoboye, barya bazogwa mu nzira, barya nta rugendo bokora, barya ntaco bashoboye, bariya. Abo bantu muri uwo mugwi washaka baba ari abantu bameze uko nyene, kandi bamwe murabumva, mwagerageje no kubumva, abandi muzobumva, abandi mwarabumvise. Ariko muri abo kenshi uwashaka ntihakunda kuvamwo umuntu mu buryo bwo ku mugaragaro buboneka aja gukorana n'ubutegetsi uba uriko uragwanya. Ntakunda kuva muri uwo mugwi, ndababwiye w'abo bantu bameze uko, bavumagura ku mugaragaro, bavuma bagaya ibikorwa biriko birakorwa. Ahubwo hariho umugwi uri hagati na hagati,
kandi w'abantu benshi, kandi iyo migwi yose turayifise muri Rede Tabara, tuzi n'amazina yayo, tuzi n'abayigize na strategy bakoresha n'imvugo bakoresha n'ivyo baba bariko barakora iyo baba babikuye. Uwo muguri hagati na hagati niwo kenshi regime abo muhanganye, abo tuba turiko turagwana nabo nka burya butegetsi bw'Ibujumbura, nibo bakunda no kuza bagacamwo bakaza bameze nk'intama, ariko aramabingira, bakaza bameze nk'intama kandi aramabingira. Ari naco gituma wumvise hariho uwavuze ngo mbega ngo ni kubera iki ngo iyo muri ko murakora ngo kitema ngo abantu banyu ngo mukoresha ngo muza murasibira ngo mukabwira ngo banaka ngo ntimubabwire ngo banaka ngo ntimubabwire. Ehe, recruitment mu bintu byose, haba no mu kazi ka leta, haba no gutanga akazi k'umuntu aza kukurimira. Ntushobora guha akazi umuntu afise ubumuga bw'ingingo z'umubiri aza kukurimira, kandi hariho uwundi muntu afise ibice by'umubiri bikora neza, ingingo z'umubiri zikora neza. Nico kimwe no muri recruitment rero. Recruitment yoyo yo kuri ibi bintu ni risque à la vie ou bien la mort. Umuntu uzanye wamwihenzeko, ubuzanye ikibazo, ubuzanye umutekano muke ku basoda, ku bikoresho, kuri politike, kuri tekinike, kuri tactique zanyu. Niyo mpamvu recruitment y'umuntu yitwa umusoda wa Rede Tabara irafise ibyo igenderako, kandi ibyo babyumve. Nimba atawe uramwegera ngo amurokirite, ahubwo aza yibaza ati ni kubera iki umubanyi wanje yagiye gutabara igihugu, jewe nkaba numva yuko n'amakuru avuga ko jewe atakintu cabo bashaka ko menya canke ko ndakijamo. We nyene aze yitunga intoke, aba ari we yikosora, nayo ahandi ho babiri beza tunasonga mbere, ariko babaye babiri beza hagaca hajamwo n'umwe mubi, tunasimama, turahagarara canke tugasubira inyuma. Uru rugamba rero tuba turimwo rw'ubuzima canke bw'urupfu, tugwanira kubaho, ntidushobora gutambukana n'abashaka kudushirira inkoni mu maseri y'igare kugira ngo ipine ntiritembere. Oya, kandi ibyo twarabishitseko. Ni bya bindi bikunda kubabwira bijanye no kwiyubaka, haba imbere iyo abantu bavuga ngo ibyo mwagezeko, ibyo mwakoze, ibyakozwe ni byinshi cyane, kandi ibyo twakoze by'imbere amareforme yakozwe imbere mu muhari Rede Tabara niyo twese uyu munsi aduha icizere. Akamona sinzi ko yozinya ntuzeye ko ari ibintu bizwira umwe ni nyoni, sinzi umwe bizwira muri mikro kuravuga, sinzi ko yozinya mikro yiwe, reka sinzi ko ibyo ariko birava. Je mikro nayizinije, ahubwo ibyo bintu biri kuva iwawe vraiment. Gerageza ufunge mikro. Ya, merci, ndabonye ko ubikoze. Ntwari, hari ikibazo ubu? Okay, merci beaucoup. Murakoze cyane. Ego, murakoze cyane. Rero niyo mpamvu tuba turiko turavuga yuko ikintu cotuma duhagarara umunota umwe turiko turiyumvira ku muntu tanze ko umwanya n'ibintu byinshi bishoboka kugira ngo aze asange abandi ajoininge yitwe umusirikare wa Rede Tabara. Ico tuma dufata umwanya muto yatumwiyumvirako, kandi twamaze kumutwara, byiza twovyiyumvirako imbere yuko tumutwara.
mu mugwi w'abandi imbere y'uko tumushira mu mirongo y'abandi basirikare, niho twomwiyumvirako imbere y'uko ashika aho hantu. N'ahandi hoho kubera ko twamaze kubona iyo migwi yose nababwiye n'iyindi izokwaduka, nta kintu na kimwe kidutera ubwoba ku buryo ikibazo cyo kwaduka kikaburirwa inyishu, ku buryo ikibazo cyo kwaduka umuntu akarya indimi mu kugisubiza. Iyo bavuze ngo hari iyindi mihari ngo none ngo mwebwe ngo mukorana na bande, d'abord ni bande bashaka ko dukorana? Ni bande bashaka ko dukorana? Ni bande bashaka gukorana na Red Tabara? Imiryango ya Red Tabara yamye yuguriye kuva dutangura, yamye yuguruye kuko n'umuhari w'abarundi bose bavuye kumwe. Twababwira umuhari watangujwe n'abarundi bose bo mu mice yose, bo mu moko yose, yo mu madini yose n'imiryango yose. Nta muntu n'umwe yigeze aza ngo asubizwe inyuma, kandi nta n'uzoza ngo asubizwe inyuma. Shiti tubonye yuko ikimuzanye atari kiragishinga abarundi ibihumbi n'ibihumbi babaye impunzi batabishaka inyuma y'igihugu cy'u Burundi, abandi nabo bakaba impunzi imbere mu gihugu, abandi nabo bagafatwa amatekwa imbere mu gihugu, badashobora no kubona na laissez-passer kugira ngo basimbe umupaka w'u Burundi, bafashwe amatekwa. Uwuzoza afise intumbero yo kubohora igihugu, izo nguvu turazikeneye, tuzomwakirana amaboko yose. Kugira ngo siniharize ijambo, sinzi nagiye ninjira nduga nongera nsubira hasi, sinzi ko hariho abari hano batari bwagire ico bashikiriza muri uru rubanza canke muri iki kiganiro, kugira ngo nabo bafate umwanya kugira ngo bagire ico bashikirije, uko bumvise, uko babonye ikiganiro n'izindi nama zanyu nziza, kuko hari ibivugirwa aha bivuye kuri wewe, umuhari n'uwi wawe, twumva ari iciyumviro ciza cane, kikaduga kikagera ahantu kigakora igikorwa wowe utazi. Ntituba turiko turasyera mu ruzi, ivyo tuba turiko turavuga ni ukubaka igihugu cacu, tugire igihugu. Tucitangire. Sinzi je ko novuga kubera ndori yavuze ko yafatiriwe gatoya nyankamugome ngo yari yavuze na I&I ndoga kwijambo. Je nanje rero nagira nshimire umutabazi wacu, mukuru wacu aturongoye mu rugamba twiyemeje, kuko ahejeje kandi usaba kudushingira intahe yuko bimwe duhora tuvuga ari aba yadutumye kandi aba yadusabye. Rero noneho tuba twisabye ko n'ubundi twese dukorera bimwe, duharanira bimwe, tugwanira hamwe, turi bamwe, naho nyine abarimwo bakuru n'abato bose ngaho twese imbere n'imwe n'umugambi n'umwe. Rero naryohewe cyane ko inyishu nyinshi yagiye atanga, naho wewe nyine ari abijeje kuturusha cyane, agerageje kubisigura neza kudusumbya, mugabo nabonye ari nk'izacu twama tuvuga. Abantu rero bazanye bya bibazo nyine twama tubabaza bati ahambere onashira ko ashije kuturemesha, akavuga ati twarakoze cyane twiyubaka kandi ubu ni sawa, tutatanguye ingwano. Ego baza ko abarundi bahora babaza bati mbega muba muri ko murakora iko, n'ubu byasubiye biragaruka ati muba muri ko murakora iki. Burya ntibyoroshe kugira abantu bagera aho bageze, bashobore no kwemegwa, bashobore no kugira ico bashitseko, ko si ibintu bipfa kwikora mu mwanya muto. Rero nk'ibintu by'umwanya agerageje kubibishura neza, aravuga ico bariko barakora, bati mbega muri ko mukora iki, avuga ati uko turagwanira muri Kongo. Hari abantu benshi cyane, ndyoheye cyane gose. Nibaza ko ubu utworeka urusaku
ahubwo ko yabatumiriye gushika kuri tele bakamurondera akabereka aho komisi yose kuza bavuga amakuru yo mwibarabara rero nukwerekana ko n'ubundi dukorera mu muco kuko nkuko yaragiye kubivuga wowe kubisigura ko abanyagihugu bateza kumenya ko n'ubundi leta barikorera mu muco yari yabisigura avuga ati rero n'ubundi dukorera mu muco kuko kiriya kibazo ca FPB na noze na Rede Tabara cyagenwe ne yacishuye byerekanye neza yuko rero by'ukuri umukuru wacu by'ukuri ahagarariye ijambo ryacu ariwe aduserukira ko nyene aramwa n'ukuri n'ubuntu. Rero nashimye cyane ndashima cyane rwose kabisa uko nishuye tanga umuco abihuta arabwira ati twihuta kandi nako kuri nta twihuta kuko n'ubundi biba bizogera igikuru uko two turabitegura igikuru uko two turabirondera igikuru uko turabikorera kandi nayo byari bizoshika n'ubu kumva birashitse ntawumva byose nicyo kimwe ni nkuko bishobora kuzoshika hakindi kindi gi ariko igikuru nuko tuma tubirondera igikuru uko tutatavako hama ikindi kintu cyanjyoheye ni nka bya bindi ati urugamba n'urw'abarundi urugamba n'urw'abarundi bose urugamba no gutabara Uburundi urumva urugamba si rwa Rede Tabara urugamba n'urw'umurundi wari we wese nivyo nibaza turakunda kubisubiramo ciro nyinshi gose tuvuga yuko urugamba si ngombwa ngo Rede Tabara rurwana yonyene umuntu ashobora kurugwana mu buryo bwiwe ariko intumbero ari imwe ari uko tubuza CNDD gukora amabiri kirakorera igihugu cacu kandi gushiraho noneho no kutazosubira kugwa mu ngorane nizo turimo kudapfa gukura aho usagira dukure mugabo no mu ntumbero kudasubira kugwa mu zo ngorane rero no kuri no bwati n'umunezero kuri jewe kuko urumva avuye ngano umwanya wabaye muto tuza no kumushimira nayo ngo avyumve tuko turamushimira ngabo ntacu nazatuzayimubwira no mu kindi gihe yego ndashima cyane hama nkanegura abantu bakivuga ngo Rede Tabara ngirarokita abantu ikabatwara kabahenda ngiye kubakazi gacibatwara mu gasho gacibatwara mu ishamba nukuri hari ibintu byo kuvuka avuga ati none nkuko umuntu abashaka kugira vuga we kavuga ati umuntu ngo bararokita abantu n'umuhari utabaho we umuntu uje muri rapide seruka irigeze ivuga ko ifite kirobere uwo muntu wewe avyemera no mwana w'imyaka 3 n'uruyoya umuntu arinda contacta umujournaliste nuko aba umuntu aciye ubwenge abakiri umwana nibaza ko abafise amakuru rero y'ibintu umuntu yopfa kumubwira ngo twaye muri rapide mu kilobe cya rapide seruka ataho wigeze ucumva bakubwira ati twaye mu tsabo canza bampema aho no vyumva bagatamba bagutwara muri Rede Tabara ariko gutwara muri rapide seruka ico kilobe cya rapide seruka ko tamwigira acumva ko nayo nabo atakirobere bigeze bavuga ko bashaka kugwana n'ikiro atakirobere bafise uwo muntu babesha akavyemera kandi bakabana benshi ntabe numwe ahubwo bakaba ari benshi je nibaza ko uyo muntu nawe nyene biri nk'amahinyu naho byose utabizi utapfa guharira ngaho usumva ko biga amahinyu ibintu bitumvikana kuvuga naho rero ngo kubatwara ngo nk'abagiye ngo gukora akazi bagaca batwara mu kugwana ibyo sinaza ibyo bikora gute uwo bikora gute gutwara umuntu kumutwaye ku kazi hamwe cyo gutwara kugwana bo bari abantu bangahe aho kazi n'abatwara yo bari Dubai koreho mbona batwara abantu benshi bo batwara umugwanyo umwe umubesha ngiye kumukoresha iyo kazi iyo company wowe ufise sinzi nibaza no hari ibintu byo kuvuga sanga nibiki hama umurundi nabaterera amahera ya Rede Tabara batuvuga ngo bakoreye yuko ngo ugenda kukanwa ngo kubareba yuko ngo bayanywereye nk'ikiyeri ngo batamara ngo n'umunsi umwe bagiye kuyanywera inzoga Temba nibaza umengo sinzi ni ibibazo birashoboka ariko noneho cyo twifuza ko Rede Tabara umuntu wese ayirimwo afata ibintu mu bintu nk'ivyiwe pana yuko kuvuga ngo sinabonye ngurumva ngo ni byiza ko wewe nawe uvyinjiramo ukabaza apana kubaza gusa ukaba wegeranye nabo bantu mukorana nabo bantu n'umuntu muhamaye utanamuzi umuntu aza gukwishuza araguha amahera atanamuzi udashobora no kugira agaca agenduka agaca numva rero ko byiza natwe turi implika mu bintu nyene tubijemwo tuvuge duti nimba naguhaye amahera ndakuzi niwe akamuna ndabisanzwe nzokubariza
umbeshe ashobora guca ugashobora guca umbaza ndondeza nimba turi kumwe aho dukorera musanzwe mukorera hamwe nko dusanzwe kuko twari dukora muri Tabara dufise ahantu nyene duhurira bivanye n'amakomine n'intara n'amaprovinsi tubamwo wamufise abo mukorana abo mubana abo mugize iki umwe yokubesha ariko si babiri bokubesha si batatu bokubesha kuyo tuvuga ko amahera yagiye isura canke uvuga ngo bakwariye ngo baguhaye ishuko ngo ari amahera ngo n'umunsi umwe ngo atonahera ngo umuntu agiye kuyanywera ibintu nk'ivyo ni binyene vyo kunegura kuko turi mu rugamba rwo kwibohora turi mu rugamba rwo gushaka gutabara Burundi kwitabara rero nta kamaro ko kuza gushaka gusubiza inyuma by'ukuri urugamba atari ikintu kiboneka by'ukuri kimwe ushobora kuvuga ati iki kiraboneka ko muriko murakora nabi atari ibintu by'ivyifuzo canke by'aho mwicaye mu kabare mwe wese avuga ibyo yishaki undi akavuga ibyo yishaki atari ibyo wumviriza mwibaraba oya ari nk'umuntu nk'ujya nkabayaga umuntu wo kubaza ibibazo nyavyo bibajwa none abasoda bahagaze gute murihe muko mukora gute sendede mubona inguvu zayo nizo mufise mushobora kuzogira gute ibintu bishobora kutwereka nkeka sinzi nayo kuza kuvuga yuko ngo ego ari byo atishura peut-être ko yaranye nari byigisoda mugabo kuza kumubaza ngo watanze amahera hama ngo wacakora kuba yariye sinzi hama ngo kirobere kitabaho ya nuvuga ngo ibintu byo gutagusubiza inyuma no gusuzugura n'umuntu no muba mwanatumiye kuko umuntu wa mwatumiye n'umuntu afisa akazi kenshi kuyobora ingabo mu rugamba muzi ruko rurabera muri Kongo buraza abantu turagwana nabo ni hafi nk'isi yose uravye kuko FDNB ubu ifatanje na FARDC ifatanje n'abazari ifatanje n'abango ifatanje n'abaki umva ni ibintu vye hama ngo abarundi ntibazoshigikiye byanjoheye cyane ukuntu yishura ibrama yishura ahubwo usize bavuze ngo yishura nk'umudiploma we muzishe nk'umusoda kabisa bona udushigikira gute ari batugejeja bona udushigikira gute aribo bigwa aribo bivanye n'urugamba ahubwo utaradushigikira nawe nakura amaboko mu mpuzu adadushigikire mu buryo bubuca nk'ubundi mugabo twese intumbera ari imwe ari gukuraho CNDD no gushiraho intwari ibereye tugira igihugu urakoze urakoze cyane Matiyasi urakoze nawe ku ntererano yawe nari mbonye I yagarutse afise ico agomba kongerako I welcome tugira igihugu tukitangiye hagati aho umuntu bita Gikwele sindi kubona izo ndakeka we yajenyo yabaye speaker je namaze kuvuga ubwo nibaza ko ndamutse mvuze mbere yiwe sinzi ngira ngo noba ndamurenganije canke sinzi oya ntacyo vuga komeza nanje naza hanyuma nta kibazo abakunzi bareza barakurikirana urakoze cyane ni ntango ya ntare shiramo umukenke nawe burya ukize maraje asome doga kwijabo yego mwagize neza murakenewe nari nshatse ako kantu kanyuma banze ndagakomozeho yaravuze kabayaga hari umuntu yigaze kuvuga ngo aravuga ngo Prido Kenze ngo nta kintu murakora bayaga aho kuja muri process amusobanurira ivyo bamaze gukora yamubwiye ngo abo tugwana niba bamaze kuvuga ko ntacyo twakoze ubwo tuzoba tacho twakoze kandi koko niba koko CNDD canke leta ya Ndayishimiye iyo nayo ibibona nkuko nabo bandi basamaza babibona ko imyaka 15 atacirakora ubwo natwe tuzovyemera ko ntaco barakora umunsi twabonye ko leta yavyemeye yijajaye yajyamye gasinzira ko leta atacirakora natwe tuzovyemera hanyuma ikintu nari nibagiye kuvugaho kare jewe nkunda kuganira n'abantu b'urungano bwanje iyi generation turimo hari igihe usanga kubera ko ibibazo twagiye duhura navyo twabanje kumva n'ivyo twahuye navyo kano kanya ugasanga abantu mu kubitubwira babitubwira ngo n'amarangamutima bagashiramo benshi ku buryo rero hari gusanga abantu b'abajene ba kino gihe ibintu vya politika kugira ngo je ngo sinkibikunda ku buryo yuri umuntu w'umujene wa 20 gutyo bakumva kwikana n'ibintu vya politika babumva umeze nk'umusazi
ariko hari abantu duhora tuganira babo bo twiganye baba nabo tubana hari ikibazo bigeze kumbaza kabisa ako kanya mbura inyishu ndagitanga ariko ndagenda ndicara ndacyumvira ndanabaza nyuma za kubona inyishu hano hashobora kuba hari n'abandi bajene bahari bariko baranyumva uwo muntu yarambagije ngo none reka ndakubaze kimwe ati ko mu myaka nk'iyo dufise ni iki twe tugomba gukora twoterera gute kuri urwo rugamba ruri gushaka kubohora igihugu ni iyihe ntererano twe twotanga ati koko icyambere turi mu mashuri twe ntituri kumva ko ntituri gushaka gufata ibigwanisho kano kanya hari abamaze kwifata twe ntiturumva ko twoja gufata ibigwanisho ntibiratuzamo ese hari ikindi cokogwa mbere yuko dufata ivyo bigwanisho ico kibazo vraiment cyari kibazo kabisa cyumvikana kandi kirimo n'ubwenge bwinshi ariko nanje numva mbozi inyishu ariko ndagerageza kugenda ndabaza abandusha ivyiyumviro baransobanurira nza gusa hari umuntu sinzi niba yigure micro menga ashaka kuvuga aho hari ikibazo ntimuri kunyumva sinzi oya turiko turakumva komeza turiko turakumva nibaza ko ari igihe kwerereye yuguruye micro yo barayugara ukabanza ugaheza kuvuga voilà okay ico kibazo numva ni cyari kibazo cyumvikana kandi kabisa cy'ubwenge vraiment je nanakunze hanyuma maze kugenda ndatohoza amakuru ndabaza koko nanje ntanga ico kibazo nkuko wa muntu yakimbaje kugira ngo abandusha ivyiyumviro bansobanurire naje gusanga hari ibintu byinshi cyane twokora ndaguha example twebwe nko ku bintu vyagiye biba ku Burundi ubwo ndavuga nk'ivyabaye 7-3 9-3 ubundi bwicanyi bwagiye biba ku Burundi abarundi bakicana bamwe bakica abandi kubera ko leta yabemfasayizinze bakabica n'ibindi hari igihe duhura n'ikibazo cyuko abavyeyi bashobora kubitubwira mu buryo bw'amarangamutima umuvyeyi akakubwira atabatutsi baratwishe baratumara wowe ugakura wumva ko nyene abatutsi babishe bakabamara cyangwa umutuzi ahubwo atabutu batwishe bakama ugakura wumva ivyo bintu iyo ukuze wumva ivyo bintu birakugora cyane kuba woshigikira urugamba rwo rwose rwo kubohora igihugu kuko nturamenya ico ugwanira nturamenya edayeri niki ugomba gukora kubera ko uri mu rujijo edayeri wamaze kumva ko hari abantu babi ubundi batari bakwiye no kwitwa abarundi kubera ivyo wabwiwe nza gusanga rero kimwe mu bintu twe dushobora gukora wewe muntu wese ashobora gukora nigeze no kugikomozaho kare first of all is to have a positive mind ufise positive mind ufise ivyiyumviro vyubaka bidasambura ufise ivyiyumviro bicagendera ku marangamutima uyu munsi twe twitwa abantu kandi kuba abantu bivuze nyene ubumuntu ango ico utifuza kuri wowe nta n'impamvu yo kwifuza ko kiba kuri mugenzi wawe donc uyu munsi rero tugendeye kuri ivyo byose vyagiye ku gihugu cacu reze tabara turavuga ko twe tugwanira agateka ka muntu kwishura kwizana kwa buri muntu kandi ubutabera kuri buri murundi wese iyo utanguye rero kuja ku ruhande rumwe ukumva ko hari abantu bakwiriye ubutabera abandi batabukwiriye egare ko uba wamaze nyene kuja mu murongo utandukanye n'icyo rede tabara igwanira imwe mu nzira rero jewe nakoresheje n'abandi bashobora kuyikoresha kimwe mu bihanzu Uburundi byatugejeje no muri byose nkeka ko nta gushidikanya ni intwaro mbi ariko iyo ntwaro mbi yinyegeza muco bita ubwoko ubundi ntibwa ubwoko nta kibazo cyari cyakabaye kibaho ku gihugu cyacu ahubwo intwaro mbi zinyegeza mu bwoko kugira ngo zishike ku byo zishaka ico kimazo byagiye bitugeza n'ahantu tugeze kimwe nko mu bintu nakoze je no vuga nagiye nkurikirana hari ibiganiro by'umunyamakuru wita Innocent Muhoza kuri Tele Renaissance atumira abantu bagiye batandukanye bavuga ubuhamya bw'ibyababayeho mu myaka itandukanye 7-3 9-3 kandi wabashe gucika ku icuma akaza agashikiriza ikintu byanyigishije niki ikintu byansigiye niki nagiye numva umuntu akaza ari mu bwoko bw'abatutsi akavuga ngo jewe twarishwe n'abahutu ariko abahutu barananyishe ni nabo bantabaye jewe narishwe n'abatutsi barantabara je ndicwa n'abahutu barantabara muri make bigaragaza ngo nta kibazo ari ubwoko
c'est toujours une mauvaise gouvernance nta gihe na kimwe ubwoko bwakabaye ikibazo ariko gusa iyo guverinoma igiye kuba mbi icitangura kwinyegeza mu bwoko kugira ngo vyorohe kugira ngo biyikundire bigende neza kimwe nko mu biganiro nakunze ngira ngo mwoja nko kuraba abazobishoboza barabe abenshi baranabiravye hano ndavuga ku batabiravye ni nk'icumukenyezi Lydia inahazo hari rindi zina afise ngira ngo ry'umuryango ntariko nibuka neza ugiye kumva ubuhamya bwe ukumva bamwishe ukumva bamutabaye ushobora gutahura ugatangura kugira ya positive mind itandukanye n'amarangamutima abavyeyi bashobora kugushiramwo canke abandi bantu bose bashobora kugushiramwo ico ni imwe muri strategy nziza ushobora gukoresha ukareka kumva gusa ibigendeye ku marangamutima ahubwo gusa ukabasha kumva impande zose kandi ukabasha kugurura umutwe ukabasha kwakira ibintu biri positive apana guhora umeze gutya na gutya hanyuma ikindi nibagiye sinzi bane nakivuzeho nigeza kubivuga ngira ngo nabivuze sinzi mumbabarire nabivuze ngo iyaba urugamba rushingiye ku gihe ariho rushingiye abanyayisirayeli bari kugira mu myaka 100 bakabiheba bakaba bacakara b'abanyagiputa paka bose bagahera ariko kubera ko urugamba rwabo rwari rushingiye ku gihe bizobera ahubwo rwari rushingiye ko bigomba kuba bitegerezwa kuba bageze kuri 400 still n'ubundi bagifise icizeye kandi bakigwana ico rero nibaza ko ari naco natwe kano kanya twaye dukwiye gukora ntitwishimye turababaye ubuhungiro burababaza nta muntu n'umwe atabizi ariko gusa ibyo reka bireke kuguca intege ku kintu watanguye ni nka bya bindi novuga ngo wari inzoka yose unarigwa n'umurizo ngira ngo niko bavuga icanyuma mperezaho hari jambo sinzi niba mwakumvise ariko je nagafashe ndakabika ku mutima yavuze ngo igihe giheze sico gisigaye yabisubiyemo nka kabiri aravuga ngo ico nzi nuko igihe giheze atari cyo gisigaye twari yubatse twagize ibishoboka byose twagwanye na byinshi ariko igihe giheze sico gisigaye ako kantu niba mwakumvise vraiment uko biri kose tugira igihugu tucitangire ayangaye so abandi sinzi ko muri ko muramwumva jewe sindi ko ndamwumva yahejeje kuvuga akamuna yari yaramukije gikwerere wofata ijambo akamuna mbona amanutse akamuna mbona umenga aramanutse ego akamuna nibaza ko afise ikibazo ntariko arumva neza yomanuka agaca asubira kudoga reka twakire gikwerere ni gikwerere ndibaza ko ari gikwerere aratwihanganira ntitwavuga mwarivuze neza cyane kandi gikwerere yambu cyane kandi ndaramukije n'abari ngaha twese gikwerere murabizi abantu bazi ikirundi ca kera cyane hari ikintu bita igikwerere abagabo burya bagira ivyiciro hariho abagabo bakiri bato habaho n'abakungu habaho abashinga ntahe ariko umugabo w'igikwerere n'umugabo atari umutama none n'umugabo atakiri muto umugabo ari hagati na hagati mu myaka nicyo bita igikwerere mugabo n'izina ry'ikirundi rya kera ako agaciyemwo reka rero nongera ndabashimire cyane kubera mu mpaye ijambo nongera nshima n'abamaze gufata ijambo imbere yanje nongera nshima n'ukuntu tekinoloji iguma itera imbere nubwo nzi neza yuko abantu twese taronka ubu bubasha gushikira iyi mihora nk'abantu baruguru cyane vraiment ndazi yuko bibagora cyane mugabo iyi mihora ni abantu bamaze guca mu ishuri cyangwa barahandi hantu internet ishobora kugera murabizi ko mu byo igihugu caturiye muri region de East Africa Community internet ntikwiye niyo president mahaye ijambo murabizi yuko adashobora kuganira n'abandi ivyo navyo nyine byavuye ku bubegito bwabo kubera kudatahura hajya baravuga mu kirundi ngo inkozi y'ikibi irimba icyo bikakibirindikirizamwo ikakigwamo ejo nyene niko bimeze hagiye twiyumvira gukora ibibi mu ugasanga bitugize kwingaruka mbi mugabo jewe hari niye nashaka kugaruka no gushima cyane kwijambo ry'umutwe mwashizeho
muri renke ndiko nacako nshika muri iki kiganiro hari umuntu yandugikiye hari handitse ngo after party byantwengeje cyane after party nyene kandi nivyo birumvikana twari tuvuye mu kindi kiganiro hanyuma asine namye ko kuri imihora hari ibindi biriko birahabera ngiye kuramasanga abantu muri ko murahayagirana abantu numva amajwi ntahura numva yuko umega ivyo tuko turayaga n'ibintu bisa n'ivyo tuko turayaga mu mwanya uheze none bintera kwishima nanjye ndavuga nti sinomera nka caka inyoni kigenda kitavuze nukuri ndashaka gushima kandi ivyo maze kuyaga benshi ni ibintu vyumvikana ibintu vyiza abantu nabo kwiyubaka abantu nabova mu kaga barimwo ntibaheranwe n'agahinda hanyuma bakavuga bakongera bakavuga gushikaho batora inyishu yibahanze kugira ngo bashobore kugira neza ubuzima bwabo n'imiryango n'abana bazobavako kugira ngo dutere imbere iryo ryari jambo hanini mu by'ukuri ibyo umuyobozi wa Rede Tabara yashikirije nabikurikiranye cyane n'abandi bavuze nabakurikiranye cyane benshi mwamaze kubishikako kandi mwabigwanije bimwe bimwe mutaryohewemwo kandi n'abandi benshi mwasubiye gushima kuvyo mwumva byabanyuze naje nashaka kubigarukaho gatonya munyihanganire n'ibyaba nkenerwa murampagarika kugira ngo abandi sinde batwara ijambo bivanye n'umwanya mufise nibaza yuko vraiment muri kijya higano cyabaye hajyanye tutahimbaho cyane nkuko twavyifuza ariko turanabashimira kuko radio RPA irashikiriza ibiganiro rimwe na rimwe hari gihe ibibagira ni byiza cyane yuko mwogeza muragerageza kubasaba kugira ngo ivyo biganiro bizoze birahaca ari byinshi bashoboye kuvyemera bazoba badufashije kameme kuko radio RPA yamaze kumenyera abarundi cyane bitandukanye n'iyi mihora tuko turacako ko jemba muri iyi mihora ari abantu baciye ubwenge kandi babasirimu kandi turabizi neza ko igihugu cacu kigizwe n'ingeri zose harimwo abarimyi kandi nibo benshi kuri 90%. abanyamiji novuga nka Bujumbura Gitega Ngozi n'ahandi nabo nyene vyopfuma ariko muri diaspora hoho ndazi neza yuko atari umuntu yigize nkana yuko iyo mihora yakagombye kwijaho kugira ngo agire ico afasha igihugu cacu nuko rero bagenzi nashaka nongere nshime cyane nongera mvuga ngira amakritike ku bintu bimwe bimwe nandi bitashimishije iyo abarundi turi mu bibazo nk'ibi inye biteye umudugararo mu gihugu mu bisagara twabayemwo mu gihugu cacu cyose tukavuga tuti abantu twaragerageje twaratabaje tukashaka kwiyibagiza ibintu twese tuzi n'ibiganiro byabaye bikabera muri Tanzania kuri Mukapa ku bayobozi batandukanye bari bavisi yose ndibuka mu Burundi haza abaperezida bavuye ingeri zose mu bihugu byose